urumva leta rero kwitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ibe komanda. Twe dushaka abarongozi bamwe impande y'abene gihugu. Mwarumvise ivyo navuze yuko ubushikiranganje bwose zoza ndabuhamagara mu ikomine ntivuga icyo wakoreye muri ikomine, akibuze zoca vuga ntibari rero y'amahera yabo warya, kuko na komine nimwe idafise amahera muri kiya kigega ca leta. Amahera azokora mu mwaka na igihugu cyose sa ikomine zimwe zimwe. Mbe murazi gituma gahi Bujumbura hari abantu bicaye cyane benshi muri iki gisagara. Urumva basanze amahera y'igihugu yose yamanutse mu gisagara kandi ari iwabo, baca bamanuka bayakurikira, hanyuma bayabuze baca bagumaho bati tuzova tuyamaze. Nico gituma bagumyeho aha twayaduga ntibazoca baduga, none ntibaje barondera ry'amahera bagira baje guseka mwibaza. Nico gituma rero twagize umugambi wo gusubiza kwegereza igihugu bene cyo, nico bita decentralisation. Abakozi b'igihugu babe baritegura, utazokwemera kuja gukorera mu bene gihugu arashaka cataha nawe abandi bamukorere. Rero mvuze ni nagendeshwa buke ku bibazo bagiye baravuga. Hari ikintu bavuze ngo hariya abazungu ntibemera kutahuza ubwenge. Nivyo kwera, utazi ubwenge utari umunyamayeri ntibava mu vyara washitseyo. None burya si ubusumaka, none kumukinyi wa football w'umurundi bamugura ni kuki batotugurira basizo cyabwenge. Abarundi nimubanze mwitwa abarundi, mwumve ko mukunda igihugu cyanyu, hanyuma bakuguze bakagura ukavuga uti je kugira mvaha banza mungure kuko Uburundi bwarashize mu mutahe, banza muhe. None iyumvire ntuzewe no mwigeme atahabaroye urumva ngo niwe yahora asajya akavoma, ngo none urumva hasigaye igihengeri, ngo ramukura igihengeri ngo gisobanya. Ari mwigeme agiye aho hiyo ataharoye araho. None badutwaye umuntu w'injabwenge ariwe yasajya akavoma kubera iki batamutugurira? Mugabo no kubera n'abarundi turishora bamera nk'umukobwa yacikiye. N'abakobwa baracikira, tuza turabatwega kugira bacu bagaruka, tuje ruba tutara abarundi bacikiye. Jewe ndazi narabonye umudogiteri avura kanseri ngaha yarose n'agashimwe, burya baramuronde ingene bo mutwiba aranka ati jezoza kuvura abarundi kubera iki abarundi bazoraja kwivuza hanze kandi ndi muhinga acaritahira. Hariho umudogiteri yitwa Nyandwi Joseph avura ivy'amafigo. Abafaransa nako batagize ngo bamukwe, yarase gucikira acagumaha nujya twara INSP uno munsi. Ndazi yuko abo nabonzi hariho n'abandi b'umutima bace bagaruka abo ba Chris. Urumva ko Chris byanabuze ahubwo nawe acariba nawe yaciye ikindi gihugu. Urumirije nyene bigenda uko zijya cyabwenge zizane gazi dufashe. Ako injabwenge zacu zigenda ahubwo ntizinzi. Ni muri yo numero nafashe ingingo yuko ubungira nkoresha abarundi bacu bari hanze. Mwarabonye ko ntagoye kubegeranya. Hari abakora muri za banki mondiale bigisha mu university hanze, mwarabonye nk'umwere wose ndi kumana, mwarabonye ujyajanje. Je narababajije ikibazo ntimbwira ingene mwirwa muri yumvirira ibindi bihugu ingene vyotera imbere mubipangira imigambi mukanga gupanga imigambi y'igihugu cyanyu. Bati twari twavuze ababitubwira ati n'ubwa mbere tubonye abarongozi b'igihugu cy'u Burundi barondera umunyamahanga ngo aze kubafasha guteza imbere igihugu. Baciye baza bariruka barigisha ngaha, n'ubu twumvikaye ko bazoguma bamfasha baba bahanuzi banje. Murumva yuko abarundi batawe gukanura. Ndahamagaye abandi barundi bose rero baze baranungikira ubutumwa bambwira bati aha wogira uko bica bigenda neza, twe turabahinga kubera iki tuza gukorera ibindi bihugu ntidukore igihugu cyacu. Abarundi bose ndabahamagarira ico abamenyesha amakuru murabambwirira abarundi bose b'incabwenge z'Uburundi naho baba hariya ubu dushitse mu bihe bigezweho
interinete ziriho, baraza barandika imigambi baturungikira dukora. Ega baza bafashije igihugu naho baba bari kure. Nukuza turababwira umurundi wese ahari agira icyakoze. Ibi bintu byo kuvuga ngo ufise inzu ya nyakatsi ngo ntaho nikora. Oya, ntaho nikora n'umuntu atagira amaguru n'amaboko, umuntu w'umukehabwenge niwe ntaho nikora. Umuntu afise amaguru n'amaboko arakomeye, arashobora gukora tukunguka twese. Abakozi ba leta bose rero ndabwira abakozi b'igihugu, ngiye nabo nyene kubafatira ingingo. Utazokwerekana icyo ariko arakora mu mushahara ahembwa, atakora iterambere iwabo, nawe nyene ntacazobatumariye. None wewe woteza imbere igihugu, niba umuryango wawe wakunaniye guteza imbere, wogiteza imbere gute? Uhereye reference niyi. Niwe murakunda guca mvuga nti ijambo ry'Imana batubwira ngo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Mbwira ingene wokunda mugenzi wawe wiyanga. None umukunda ku ruhe rugero? Banza wikunde ucumengera ukunda mugenzi wawe. Nk'akarorero, utikingira corona wokingira mugenzi wawe gute? Mbwira ingene wewe wokingira mugenzi wawe corona nawe wenyene utashoboye kwikingira. Banza wikingira ucikingira mugenzi wawe.